canke ukaca usanga babagabo bakubita abagore muhira ufise rinda ntakubabariye akakudunda neza ukubita ninda uwari ukwica yokwica none nk'uyo waca uvuga ngo niko zubakwa umuntu atakugirira impuhwe ufise ninda cankura nanzi umugore wa papa wanje ko ari we mama wanje ariko maze guca ubwenge neza sawa sawa ebana abantu barambwira abamukase kenshi bafata n'abana bahasanze akamfata nabi oya mama wanje yarongoranye na papa yari yatuvye turi babiri maze kugira 8 ans mama wanje ca ndamumenya eba numva umengo ni sumako turakundana kweri akamanzanira impuzu ibirato haraza umuntu w'umukecuru aramvugishwako ndavuga oya ivyo je ntivyomfata umva yavuze ijambo sinzi ahantu riri muri Bible sindahibuka ryanditse ngo mbaye ndagutaye ariko nzokwiyegereza mu rukundo rwinshi. Haleluya. Aja gukunda wa mwana amufitiye akamaro. Yego. Wewe aragukunze kubera ufise ivyumuha biheze ntimusubira nka papa wanje kandi vraiment azambabarire kuko nje arabizi ko ntabesha harigihashavura ariko nkamubwira ati urazi ko je ntashobora kubesha kandi mba ndiko ndigisha abantu urumva abavyeyi hari abavyeyi rero sinzi ko ari ugupfa bahagaze sinzi ngene bavuga reka ndabubahe ngo muga ico ndamukundira ikindi muka papa nawe nyene narabimubwiye iyo hageze kwibuka ndadaye umunsi wa ndadaye ndacibuka ico kintu kandi afata muka papa gaheka urya umucuko umucuko akamuheka ko yararemereye sinari kumushobora jewe akaca mpekereza kajya kabebe niho yarakimuvyara akakampekereza urana nyene akaca mbwira ukabona baje kukwica aha turiko turahunga uca ubwira ngaha ugurure ngaha ahangiza uko ugurure no ngaha ukashiriburire hasi wiruke urumva ati umva ntiyashaka kupfa Margaret oya yaranyeretse yarambwira ati uko ndagufungiye aha ndagufungiye kana gato naraka bebe konze ntanankunda rero nico kibabaje umugabo akenya arabishe mbe ndabibabwira abagabo ntibashavure ahubwo nibagire intege zo kurondera amafaranga deja umugabo adafise amafaranga yo kwitunga atabaza afise uyo tumushira ku ruhande yose umugabo umugabo atari umugore ntabakwiye nta rugo aragira gushinga yego ntabakwiye umugabo ni wa wundi afise urugo afise abana afise abajera uyo sinovuga ko ari umusore sinovuga ko ari n'umugabo bamba bariya kuri ico kintu ikosa rya mbere nakoze narongoranye n'umugabo atabaze y'ubuzima afise umugabo afise mu mutwe je nca ndavuga ati ibintu bizogenda neza ni warongoreye mu vyizegwa nti warongoreye mu vyo yes sinawe yandongoye nije namurongoye urumva nije namurongoye aho rero abagabo baca bavuga ngo ibiki ngo urongora gute iyo ndabivuze abagabo baca bangwanya ngaho aho ukomeza kabisa nije namurongoye gute bantahure nije nahise uburyo donc ikintu cose yego umugabo ari sanse gukora no wabikora yes no kwitwikurura nditwikurura yego komana haba no kwiko wariko yabiro nta nkwano yabayeho niyo mpamvu bashi byagusa bitera ubwenge buki Yes sokunzi ba Shine TV reka ndabaye kazi nangenda bashimire mwe mwese mukomeje kudukurikira wabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura media songa kugira ngo big up son and don't give up. Yes it's your baby girl mignonne imisi yose mbonye ngaha amwe mu jambo nkunda kukubwira nuko tocika intege gucika intege n'intambwe imwe isubiza inyuma ugasanga umuntu ntashise kwihangiro giwe kandi byari ngombwa ko atera imbere ko cyane usenga Imana wizere ibisigaye ni yes yendi ngaha rero mama mubizi ko ari shona shomba ngomba kubaha ikiganiro bien sûr kandi simba ni jenyene iyo ni jenyene naho nyene biba bitesa mugabo iyo ntari jenyene mbari kumwe n'umuhembite wanje uno munsi guys
ndi muri ba bandi bashaka ngo mwaramuntumye muri benshi kugira ngo nyine aronke ibintu barababwira isi habo jeje nifuje ko dukorana kenshi urumva nta bantu baragutumira mu kiganiro imbere yuko ndakwakira ngo kubwire ngo abantu ngo baragumye kabasanga no muri commentaire nta muntu mwigeze kuvuga mani zobihana nimure kubesha jeje nifuje ko nawe kenshi none no munsi namuronse ni Coco wo muri guturuka muri Coco Empire. Coco, karibu cyane. Merci mignonne. Mbega isoni. Fise dusoni bahora bamwe ngo nta soni ngira mana we uno musi mfise isoni. Ngo yumva amasoni. Nogira isoni ni kuri Shine TV. Ramutse abakunzi bacu. Ubidondore hajya amazina yawe y'ukuri ya Frenaya nawe warayambajije igihe kimwe. Joni Shimira Imana Claudine. Ariko benshi banzi kuri Coco. Nyene Coco Empire CEO. Yes, Coco Empire mbe nibaza ko abakunzi ba ntibahora bakurikirana kuri channel yanje ya Coco Empire. Uzoyipininge show. Nimba abantu baje nazo bahiganiro nimba ari igihumbi muzosha mugenda muri commentaire ya mbere muzosangayo chaîne ya Coco. Okay. Okay, reka ndabaramutse bonjour et bon après-midi kuri nagamvuga kuri Coco Empire. Kubera kuri TV channel ya Shine Way ya Mignone hanyuma tukaba twakorotse rero sinzi byampamagari twakorotse ko tuganire none tuganira hari abantu bakibona kuri screen batanga group yawe je na je uteye je ntarakubona nagutinya kubera ikime uzatuma tuganira nasanze umuntu mwiza oya abantu bamavuga ngo Koko ngo uraboneka ngo kukaze je ndumara mwiza vrema none muntu nyiriki kubera iki mu bisanzwe urafite ukungene esha wisanzura mu kuvuga muca mubaza ko namwe nzobavuga ufite kiye gihe jewe nuko naho wumvuga jewe wobikura jero umuntu yigeze kundonda ngo ngenda kurondenda kuvuga ndavuga sha jero ashaka kumvuga none we wibaza ko ni kubera iki kibi canje nuko ivyo wumvuga byose naje no byivugira ubona mvise amajambo uya je nawe Mignone ndavuga cyane niwe ni jewe voilà oya ni wewe oya reka ni wewe ahubwo wewe gusa urisanzura n'ahantu hari no ngaha je simba umushitsi sinzi kuba umushitsi jewe none mu ntinyiriki nka wewe ni giki catuma untenye kandi mbwiza ukuri oya narabingene iyo mbona ntatuka wavuga ibintu bihari mugabo nyene kujya kuntu nyene n'abantu bake babaho kuvuga ibintu bamaze kubona ko ikintu cambere kigoye ari kubaka kubwira umuntu cyangwa kuvuga ibintu icyo nico kitwishe mu Burundi ngaha urumva aba niyo mpamvu ubujyajya buba bwinshi mu bantu ikintu uko ucumva kivuge isanzura ukeneye hanura abashavura urazi ko benshi badakunda umuntu avuga ukuri uvuga ukuri kwawe uyirenganira abavyemera it's fine abatavyemera it's okay urumva ariko nyene uvugisha ukuri abantu bagufata uko babishaka rero urumva byonye iyo babona umuntu yirekura nkuko oya abantu ntibakunda ukuri c'est ça le problème abantu ntibakunda ukuri bakunda wiyorobeke wigirishe rero nakungene wewe umeze urafukura umuntu nukuri ngo umuntu nimba umuzi umuhivyiwe kabisa oya haje simvugira ubusa ndinze nzana sije y'umuntu haba hari impamvu je nkushaka ndakubaza mugabo avaye ko ninjira indani muri deep kuri sije nshaka tuganirako izo nkubu bajya abantu bose umaze kuvuga se utaba prophet nibo abantu bakuzi ko cyane ndibaza ariko tabandi je ariko ntanga ibiganiro bitandukanye ibyo ni kubera abaciba ba focus navyo bishizemo arivyo wavuze cyane basi tuvuye ko 80% arivyo wavuze cyane nta nari muravuga umuntu ugasanga uwo muntu wavuze si kwari babira amaze kunshikira rimwe navuze ntunze pasiteri Rutayisire wo mu Rwanda yego sivyo bo hari akantu juste yavuze kubera nari muri depression yego sinashatse kubitahura karankomeretse ariko mu nyuma hajya urabona iyo umuntu ariko aritahura nta kibazo urahura naco minyo kigagukomeretsa kweri hakagera ahantu witahura sivyo cagikomere kigahava yego ukavuga ati donc naciye mvuga ati reka numvirize ubutumwa bwiwe ndamukurikirane urumva camfata umwanya ndabe bijya impamvu yabivuze urumva yari yavuze ati naheruka ku divorce
urumva igikomere umuntu aba afise kiba gikomeye jewe nca numva muri iyo minsi nyene nk'idivorsa nta n'ukwezi kwari bwahera nca numva avuze ngo mwabakobwa mwe mutararongorwa ntimwishinga impanuro z'abo bagore bananiwe n'ingo badivorsheje nca nsubiza amaso inyuma ntararongorwa ingene nari imeze nca nsubiza amaso inyuma narongo ingene vyari bimeze nca nsubiza amaso inyuma ubu divorsheje ingene ibintu bimeze erega abantu nama nabivuze abantu bagira divorce ego mwese ntihaba habuze aga décrochage muba mwagiraniye n'umuntu ariko hanini hariko umuntu aba atabifisemo uruhara ego byashitse uko rero uca usanga impanuro woma waravuyemo zirafasha parce que gusa abantu benshi bari tete bakunda kuvuga ngo abagore bari divorce ngo nta jambo bafise urumva nitwe tuba dufise experience voilà ubwo rero ubujuju uyavugisha ukuri muri ubu Burundi bw'iwacu ntubona abantu badivorce ko atagaciro dufise ego sivyo canke yabivuze muri weyi ivuga ati genre ntiwumve ko nawe bizokunanira kubera ko nawe byamunaniye ngeze bashatse kuvuga babivuga nabi rero baba babona yuko wewe urinze usohoka urugo uba wananiwe ego sindavyanse harimo kunanirwa parce que hari ibintu udashobora gusporta mu rugo erega biba vyakunaniye ivyo nyene kuko udashobora kuvyihanganira ukabivamo urumva iyo sense ariko arabishiramwo ucume ngo ntushobotse nuko nyene ucume ngo n'amadefo twebwe twakoze umengo kugira urugo rusambuke umengo n'uruhara rw'umugore yabigizemo uruhara mugabo urugo ni babiri je sindumva bavuga ngo umugabo ya divorceje ngo urumva ngo nta jambo afise si kenshi yego barabivuga ariko kenshi bigwa ku bagore usanga umugore kenshi biriko biramugaruka ko cane ko nandi bagabasha batanga kumwubahuka abasore inzererezi urumva imbobo zose rero mwabantu umuntu yo ya divorceje okay navuze kuri Coco Empire hariho ubwoko bubiri bw'abagore canke bw'abagabo udivorce ubishatse cyangwa utabishatse hari umugore abashaka badashaka kubera iyo urongowe uba wemeye kuja muri su y'umugabo y'ubundi burongozi hariho n'abatemera kuja munsi y'uwundi muntu uyo ntashobora kubaka pe kandi uyo nta n'icyo ashobora guhanura umuntu hariho n'uyundi agenda avuga ati ngiye kubaka ariko bikanka yagerageje uyo rero aba afise experience nyinshi ama experience menshi ashobora guhanura abantu naho benshi batavyemera nuko donc ico gihe yabivuga nawe nyene nibaza ko harimo nikosa muga nawe nyene si umwe ni benshi babivuga ariko abantu sometimes buraba ikintu camukuyeyo uraba noneho yagutanga karorero nimba muri Bible hari karorero kenshi muri iyi hari ibintu bwinshi kuko deje buri kuramukomeretsa we ntitwakoranye ikiganiro rafapase kuri Coco Empire tuvuga mu rugo ingene twarabicishijemo tuvuga ati abagabo bakunda gupropose abagore ko bakuramo imbere n'inyuma reka ndabivuga uko nyene nkica nk'umugore atabishatse urugo ruca rubomoka ni divorce par exemple ico nyene none nk'umugore yarubatse neza ibintu byose bimeze gutyo ariko umugabo amuzaniye amanyembwa nkayo aciye bivamo urugo rurasambuza nko bavuga ngo ntiyohanura umugore ntiyohanura umukobwa avuga ati ntuze wubakire ku bikomere ntuze wubakire ku bintu bidashoboka canke umugabo aragukubita canke ukamenya ati je naje kugira mariage ivyo umugabo we byazombwira byose nzovyemera tuzokumvikana ico kirimo ko kitazigera kibamo kuko ufise ahantu hehe wacumvise kuko wundi yasambura yakubwiye ati iki kintu kirabaho ukagenda mu rugo uziko bya bintu ushobora wabishize mu mutwe ku buryo naho muvana iyo bigusaba ahubwo atinya kubigusaba kubera ko arazi neza ko ubikunda arabizi neza ko mwabivuganye imbere ko mubana canke ukaca isanga babaga bakubita abagore muhira ufise rinda ntakubabariye akakudunda neza ukubita ninda uwo no kwica yo kwica none nk'uyo wacu uvuga ngo niko zubakwa umuntu atakugirira impuhwe ufise ninda urumva basiraba amakosa base abagabo bakubitira abagore irabana ugasanga n'udukosa dutoya yotuma umugabo agukubita akubita abana yongera akubita na mama wabo franchement parlant nta kintu na kimwe umugore yokora
cotuma umugabo we amukubita jewe kiretse agiye kumutrompa akamufata aho basi uwo murasi ijambo ry'Imana gatoyi basi ijambo ry'Imana declare ko baca barekana yavuga ati ntihagire ikintu na kimwe uhora umugore wawe uretse gusa kuguca inyuma je nimba yanciye inyuma ibintu biri clear ntuze kumboreza igufu dutanduka twashane bazima donc ijambo ry'Imana declare niko kurushaka kubisanzaza so rero igituma ndabimubajije ikibazo ndakimubajije ni kubera ko yari karavuga abantu hari ibintu umengo sivyo mugabo au fond ugiye kubisesangura neza nawe nkuko nawe asesangura usanga ari ivyo yari karavuga ku bakozi b'Imana nta muntu atazi ko abakozi b'Imana bo nyene bihaye ibara benshi tuvuga bose je yo mvuga ndatandukanye kandi ako ndibaza ko kenshi aratandukanye nta muntu n'umwe iki kintu bihari turi mu bihe byanyuma bigoye iyo mwumvise ko kari karavuga akenshi ariko atanga impanuro kandi nawe abantu aba yavuze ndabizi neza ko atari karababeshera anyway jewe numva nshaka kumenya ikintu kimwe gusa dukunda gukurikira kenshi mugari abantu bakubonye no munsi byasi ko atamwana na bose nibihe bintu bitanu byakuranze guhera mu bwana gushika uno munsi uvuga ati ibi bintu ibi byarambabaje ibi byarangyoheye guhera mu bwana bon bwana bwawe bwari bumeze gute adolescence yari imeze gute nyine muri en general okay je nkiri umwana nakuze ntavuga wari utekereza ntekereza ndakura kugeza ku myaka nk'ingahe watangiye kwisanzura isinya gusa je nakunda gukina n'abahungu donc narakunda cyane gukina umupira Nico gitumukundana niyo mpamvu mukuru abantu usanga bose mu mutwe abahungu muri bo genre bakuze bakurana n'abahungu niga kusanga bose umutima mubi Imana yarawompeza gito nukuri ufise mwiza pe merci abatamuzi rero nakunda gukina n'abahungu umupira nkakina narakina ibintu byose muga nakunda umupira cyane nkakunda imikino n'abahungu cyane hama ariko cankura nanzi umugore wa papa wanje ko ari we mama wanje ariko maze guca ubwenge neza sawa sawa ebana abantu barambwira abamukase kenshi bafata n'abana bahasanze akamfata nabi oya mama wanje yarongoranye na papa yari yatuvye turi babiri umuhungu mukuru wanje muga hariho n'undi yari yaravyaye kera papa warafa acija kurongorwa kwa papa rero amuvyaye uyo nawe nyene yarapfuye mu ntambara baca bamvyaye baca baravana je ndi umubebe je ncankuranzi kurya mugore ari mama wanje amaze guca ubwenge rero nico catumye sinzi abantu batangura kumbwira urya si mama wawe niyo mpamvu akwanka gukora ibi n'ibi n'ibi mwe byari ibyo canke baramubeshe oya byari ibyo ntiyari mama wanje oya ivyo zakuvuga ngo rakwanka yaranyanka kubera kandi yarabinyereka ko yari afise abana turi muri generation imwe ukabona vraiment ko hariho différence nini gose abantu babandi rero bitwa vya vrai bamukazi urumva jewe ntibanyiteho harya abandi bana biga papa wanje n'umupasitori narabivuze warabivuze yakunda kwigisha mu marise yakunda kwigisha mu marise mu makoleje ijambo ry'Imana twamaningwa twe dufise tableau muhira ku kibambazi twamaningwa asha mana ntibanyemera ko niga papa akigisha batoyi banjije ntiyanyigisha je nkakora akazi kenshi bakankoresha papa ubundi umunebwe je bose nkora ariko ndavye akazi nahora nkora kera akazi kose nije nagakora yego hama aho ni avant 8 ans maze kugira 8 ans mama wanje ca ndamumenya numva umengo ni sumako turakundana kweri akamanzanira impuzu ibirato n'abo bana tuvukana n'umugore wa papa akamugurira igikwembe gishasha nyine akadukunda mama wanje arafise umutima mwiza nk'uyu wanje cyane kandi mama yari mwiza gose
bon nkuko kwawe nyene oya jensa na papa yonsa na Uri mama mwiza. ntimwonkira yanasa na mama wanje tyo ntimwonkitse sawa Urumva Imana rero? yararavye ivyoguruka izima mama yararavye. uri mwiza ariko Imana yararavye cisanga yompombesha oya no kuri ntuhomvye sha asinze uri kibaji hama merci hama bamaze kumumenya nyene ariko inyuma ya 3 ans acarafa cangira urukomere mu buzima ntigeze ngira ico nico gikomere nagize mu buzima gisumvye ibikomere vyose kirumvikana antuka apfuye papa aranka ko nja kumuhamba aca nshira muri chambre urana za chambre ukuramo poigne ica yibloka ukacucomora poigne ni kurya rero aca aracomora poigne nguma muntu nze entretien ni mukuru wanje umusazi wanje yaje kutubwira gukominika ko mama yapfuye nawe asubira inyuma atanjanye paka mama baramuhamba nk'ubomba ati kumpanda aho bahambye mama wawe nihe ntaho nzi urumva cengira igikomere rero ndakura ndasitiragoringa nyine urabona umuntu uko akura umuntu akura mu bibazo byinshi kugira umuntu ashikane imyaka tugezemo aba yaciye mu bintu byinshi cyane rero yakuriye muri yo situation cankura nyene gutyo mugabe ikintu nshimira Imana muri byose Imana yacimpa umutima mwiza kurya bivuze nukuri sindi ko nditapa nukuri Imana izompora ikindi je ndakundana pe rega ibwirizwa isumba yandi yose n'urukundo mugana ikibazo rero ncampura naco campura n'abantu bangyarye kuva kera reka ndakubwire wowe uzoguma biba ineza wana uzoharura babikugirira uzoharura babigirira nawe nyene uzoharura wowe uzokwama ukora ineza gusa ntagire umuntu azokwaffecta ngo gukoremwo umutima wawe mwiza agushiremwo mubi wowe ugifise ubwo bushobozi bwo gukora iciza uzogikora atahotura witeza atangaruka witeza kandi uzokwa mubibona lama nabibonye vraiment nabibonye Imana ishingirira ubuntu kangirira neza kandi Imana nizo njyaja mu izina rya Yesu urumva rero urazi ikintu umenyo ubu unyana nahisemo kubera mbere nko mu myaka nka 10 heze n'inyuma yaho naho rambona umuntu atwenze nkabona ko ari mwiza abantu bose nkabona ko ari abantu beza ariko Imana irazi kwigisha ikirazira nyigishiza yonyene Imana yikwigishe bantu b'Imana isho ry'Imana rirababaza iragufyonda kandi uwo munsi nari kukaragosha haraza umuntu w'umukecuru aramvugisha wako tavuga oya ivyo je ntivyomfata umva yavuze ijambo sinzi ahantu riri muri Bible sindahibuka byanditse ngo mbaye ndagutaye ariko nzokwiyegereza mu rukundo rwinshi haleluya ivyo bintu byace bimbako ndavuga ati abo kumbe wa mukecuru yaravugishije n'ivya vrai yego Imana irakureka kugira igucisha ubwenge umenya bisi umenya isi ingene imeze yes mugabo ubu kugira sinzi ndakomereka umwanya wose ndirinda ibintu by'amarigara ibintu by'imibururano n'abantu ugasanga ufise abagenzi ngo 5 ngo 10 ngo n'abagenzi warabishoboye kabisa urumva donc nasanze ufise umugenzi umwe hari geno usanga ari njyaye no je ndakubwira bujyanye nta bugenzi je mbona bugi hari uye nakubwira je nasanze uzokunda abantu uzobagirire neza mugabo ntagire umuntu uzokwizera yego ntakenewe narabibonye sawa hari ikintu uvuze gikomeye cyane papa wawe twumva ko ari umuntu nyene papa wawe bo reka je sinshaka duhagarara cyane kuri kote ya muka papa wawe ahubwo papa wawe byagenze gute wamwakiriye gute kumva ko yakora ikintu nk'ico en fait papa no buje urane ngene ngana yo turi kubona manda bimubwira nkambwira ati wewe hari abavyeyi kandi ubu nivyo bigeze kandi iki kiganiro nanzi ko nzogitanga kuri Coco Empire nta kibazo it's okay sanze ndabizanye ngahi wawe niyo bazobikurikira bazagenda nyine bazobisanga en fait bishaka gusa nivyo nshaka gukora vuba nta rukundo ruhari ukacusanga no mu bavyeyi umuvyeyi aja gukunda wa mwana amufitiye akamaro yego we waragukunze kubera ufise ivyumuha biheze ntimusubira nka papa wanje kandi vraiment azambabarire
kuko je arabizi ko ntabesha harya hashavura ariko nkamubwira ati urazi ko je ntashobora kubesha kandi mba ndiko ndigisha abantu urumva abavyeyi hari abavyeyi rero sinzi ko hari ugupfa bahagaze sinzi ngene bavuga reka ndabubahe mugabo hari abavyeyi bafise ingeso mbi benshi yego nyinshi ugasanga murabe nk'abana tuvuge nk'umunani ugasanga umuhererezi niwe afise amahera imfura irakenye wewe wahora umufasha umuha ivyo ashaka vyose kena rero ntasubira kwiyumvira bimwe wahora umuha ashija gukunda umuherereza akaba ari we yubaha afise ijambo gusumvya imfura amafaranga yashayoboye muri ubu afise power amafaranga afise power cyane nico gituma je n'umuntu avuze ngo amafaranga ngo namantu ya shetani ndabwira ati nimuyame nimuyate hasi nanje ndayatora nimuyate hasi ndayatora reka shareka amahera afise amafaranga aguha icubahiro amafaranga aguha igikundiro ibintu vyose none ufise amafaranga ushaka umeze gute wa sympathique voilà nta muntu abantipathique afise amahera mugufi udafise amafaranga shaka use neza shaka kugira uvuge ukuri nta numwe agutahura papa wanje rero haragezaho ivyo vyose vy'ubwana ndamubabarira atanansabye n'ikigongo ndabita muri pubere ndavuga ati nta kundi yaramvyaye ariko harageraho nyene nze ndaronka mba mfise ubuzima bwiza nkaze ndamuha ico ashaka cose haragera n'ikindi gihe Imana insubiza mu ishuri urumva amashuri ntahera gusa Imana iragutezurira gatoya ukabura ruhuka ishuri nayo nyene Imana yonyene irabizi ko ishure ryayo rikomeye ribabaza ikagutezurira ico gihe rirantezurira nongera ndaronka ikashi yongera aragaruka mafiye akunda kumpamagara mafiye urumva ni uri umwana mukuru narakamuzibuje ariko ndamubwira papa none kubera iki jiyo nkenye nayamba udashobora urumva nayamba udashobora kuyima ariko umengora amafaranga urazi ko amotamiye ivyo bintu biri too much urazi ko amafaranga moto ahari ntiyihisha voilà rega nawe wodeje ufise umutima mwiza je rero ndagowe ariko sikugorwa no guhigwa je ndo umuntu nibagira n'ingoga ntanzi go mbika kandi umuntu yangiriye ikosa sishaka kubimuhora je sinzi ngene Imana gusa yandemye urumva tusha twonga niyo mpamvu nama mpemukirwa harige nama mvuga ko ndikirofa umuntu afise umutima mwiza ariko n'umutima mwiza ariko nama mvuga ko ari uburofa umuntu aba afise ariko umuntu agira umutima mwiza akibagira ubwo n'uburofa kwe ubu rero kugira ndabishobore ubu nashize abantu bose ku ruhande urumva muga umuntu afise ikibazo ndabishoboye bitareka bitambuza kugisha umufasha muga nta bintu vy'imimenyerano vyacana ubu nkigira nta birenze nka mbere kubera narakomeretse ku buryo atakintu hozumba akubarira bingora kugira confiance umuntu atakintu duhirira nk'akazi wara nko turi mu kazi atari akazi kaduhuje mbo akazi karashaka guhuza abantu mukicarana mukaba bagenzi mugatakazi dusangiye atakintu na kimwe kiduhuza je birangora kuja kwicarana n'abantu ntibinakenewe kubera narabaye desu cyane ico ni cambere ukacamvira none urukundo ntigeze nkunda n'abambyaye n'indazorungu niho nakomerekeye rena hajye mu bapastori nze ndabavuga urumva hari ukungene wishiramo ngo ni dadi ariko baremaze guhemukirwa cyane buhera buheza ukazubona baragutaye nkaca nicara hasi nkipoza amakesyo jenyene nkishura avuga ati none urukundo ntabonye kuri papa ninde wundi muntu yoruma urukundo ntigeze mbona kuri mama ego mama wanje yari yaransiguriye impamvu yantaye urumva ndavyumva ariko jewe sinumva jewe tanke nka Coco jewe ndafise umwana wa 4 ans urumva ko aciye ubwenganzi arakuze mugandi ndumva ko ntomuta naho yoba ari ubuzima bumeze gute nojana nawe amuke uvuga ati ahantu ndamusize hari sekirize ariko arajya neza canke nzoza ndamurungikira amahera ndamuraba ndikure hoho kiratse ngiburaye naho nyene ni buraya ndavye ati umuntu ndamusigiye ninde kenkazi ndamurungikira amafaranga yo kumubesha kandi ndamuvugisha ku munsi voilà ariko ibaza umwana uramufasha uramusize
uragira imyaka n'imyaka 8 urumva bo sinzi usanga ntavyonze muga yari yapfuye yarabinsiguriye ni banko yapfuye muga umuntu nashavuriye cyane ni papa kuko niwe yarandetse wowe birumvikana ko Jean wategeza kumushavurira kubera byari byumvikana uno munsi mu bana hagati yawe nawe bimeze gute na papa umeze neza ni bya bindi nyene urirengagiza ni bya sometimes urirengagiza ukirengagiza ukavuga ati muga nivyo turaziga koko kimwe mu bintu hari ibintu tudasimbuka mu buzima en fait abavyeyi je hari umuntu yavuze ati umuvyeyi ikintu cyose aza gukorera uzokimwubahira ko umuvumo w'umuvyeyi bajya mu kesho wafata umuvyeyi urashaka muga hari umuvyeyi atakuvuma ngo bikunde reka nabikubwire bose abavyeyi bose bavumana ngo bikunde reka nabikubwire ufite umuvyeyi uno munsi warakuze urashima Imana ko wabayeho kandi nka kujya havuga ati umuntu ahugire nabi ntuzumugire nabi nawe nama ndabimubwira nawe ikintu cambere ndamushimira yarantanguje ishuri sivyo nako ni sawa ndafise umukuzi nemenyo mushiki wa papa nyene basangiye abapapa ntibasangiye abamama uwo mukuzine wanje nta shure mama we yamushizemo no mu wa mbere muga mutoyi we yabavyari babiri abakobwa babiri muga mutoyi wiwe yarize araheza afise imaniti urumva yuko atari umuyiretre uwo mukuzine wanje uwo mukuru wiwe afise abana ubu barahejeje amashure bose yego sivyo muga ndakubwiye na message ntidushaka kwandikirana atari audio yamarira akambwira ngo shanga we ngo papa wawe ngo naho ngo atakuhaye ivyo ushaka byose ngo ariko yaragutanguje ishuri ico ndakimushimira ico ndakimwubahira pe papa wanje uko bimeze ko sindabimwubahira ikindi naco namuka papa nawe ndakimukundira natankunda nahata mutima w'ubuvyeyi yigeze anyereka ntiyanyishe sivyo ntiyanyishe yabundi aba yarampaye uburozi nkafa sivyo mugabo ntigeze anyica nawe nyene ico ndakimushimira canke ngo anca amaboko canke ngo anca amaguru mbikinoga yes donc nico nawe ndakimwubahira uko biri kose narakuze kandi ntihabuze ivyiza umuntu aba yarakoze uko biri kose kuko ndibuka oya biru bon ni mwe urumva ntihahandi umuntu usanga tako yokugira taco yogira mugozi ko ariho n'abankira bakabiruka mbe bo barakwirukanye barakura yego muga ico ndamukundira ikindi muka papa nawe nyene narabimubwiye iyo hageze kwibuka ndadaye umunsi wa ndadaye nca ndacibuka ico kintu kandi après tout nkakimushimira muri 93 94 twari batoyi yego intambara narayibonye iyo muri iyo myaka hariho mutoyi wanje yari yavutse yari umuherereza ico gihe hariho umucuko jana yakaca afata muka papa gaheka urya umucuko umucuko akamuheka ko yararemereye sinari kumushobora jewe akaca ampekereza kajya kabebe niho yarakimuvyara akakampekereza urana nyene akaca ambwira ukabona baje kukwica aha turiko turahunga uca ubwira ngaha ugurure ngaha ahangiza uko ugurure no ngaha ukashiriburire hasi wiruke urumva ati umva ntiyashaka kupfa Margaret oya yaranyeretse yarambwira ati uko ndagufungiye aha ndagufungiye kana gato naraka bebe konze ntanankunda rero nico kibabaje urumva ashambira wowe ukabona gusa aragushikiriye uce wugurura ngaha wugure no ngaho gakororere hasi wiruke ariko nkiyumvira ingene nza guta umwana nkumva ndababaye ariko nyine kubera tutari tuzi byari byo navyemera uko nyene tukage rero uwo mwari nta nkunda nakangana uko n'umuhungu urabona donc nta nkunda nakangana uko nta n'umunsi n'umwe urumva mbo ni vya bindi nyene ukuma mudasangiye abavyeyi mudasangiye abamama musangiye abapapa urumva kenshi nasanze abantu basangiye abamama aribo kenshi bakundana oya mugabo gusumvya abasangiye abapapa iyo histoire uzo sha oya twebwe benshi barakunda twebwe muhira mwe dusangiye papa mama par contre no dukundana cyane uwo mudasangiye mama musangiye papa ni gaki je no dukunda je bon
ni mbazi umuntu hona bimenye abo musangiye papa na abo musangiye mama na oya nuwe wonyene gusa papa yamuvyaye akiri umusore rero kenshi iyo bishitse uca usanga donc abasangiye abapapa bankana abasangiye abamama akaba ariyo bakundana sinzi impamvu nyuma ariko kurya badusigira ibere dusiganiriza amabe ntavyonzi ego mugabo urazi ko hari n'abavukana kuri se na nyina bankana ivyo vyose urumva bivana n'umutima w'umuntu burya nasanze ntuzuvuye ngo muravukana canke ntimuvukana uwo muntu ahisemo kukwanka ningeso mbi oya n'abadasangiye abavyeyi impamvu badakundana bose ni kubera uca usanga umumama nibo babigiramo uruhare uca usanga abamama aribo bashiramo amacakubiri abana twebwe mama honyene ngena nabigize contraire hago mama ngira ngo amukunda no gusumba kwiko dukunda voilà urumva yo n'umuvyeyi n'umumama w'umuvyeyi Imana na respect kweli yo reka tubandanye tubanze igihe tubona uri kurakora kandi navyumvira sinzi ngene ntanabikubwiye ariko ngene ndiyumvira ingene watanga ibintu vyo gukora ibintu vyo kuza ngahanye kumakamera niki cyakumo bon ego tout d'abord umusamba uja kuri kamera uvuga ubuzima bwawe niki cyakumotive hama niki cyakumotive kumva ko utangura gukora ibintu vyiwawe ugashinga YouTube channel okay ni kubera benshi barakunda ibiganiro ntanga oya icyambere igihe nambere batarabikunda ubwa mbere yari témoignage isanzwe ari témoignage urana mu buzima niko abantu nyene vya bindi vy'urukundo ego na twama tuvuga abantu batagira urukundo nta témoignage bagira kandi témoignage zibohora abantu benshi témoignage zirafata donc abantu benshi maze gufasha gose cyane vraiment uriheba wewe ukiyambura kijya cubahiro ciwawe kuko pase y'umuntu abari imbi nama nabivuze pase z'umuntu kenshi abari imbi sivyo ego haba harimo ivyiza ariko vyinshi abari bibi weme rero ukiyambura ubusa ukishira kuri kamera abantu ukababwiza ukuri ngene ubuzima bumeze ukababwira ivyo waciyemwo naho ukuguruka hariho ababa barabiciyemo hariho ababa bakibirimwo vyanka ingene babivamo ababiciyemo bakagira isoni yo kubivuga donc urabarindura hariho benshi barindutse kubera jewe hariho benshi bagiye barahinduka kubera jewe hariho benshi basubijwemwo intege kubera jewe kubera iki kuko nanje nakomeje n'abandi urumva nakomeje n'abandi témoignage kumviriza témoignage ni kubanzi gagukomeza mu bibazo burimwo kavuga ati uyu muntu ko ari mu bibazo gucyanye uyu nawe yarabivuyemwo ariko arakomeza gutyo urabona donc ukasanga nukuzuzanya ushiguma usanze n'amasije cyabamenye je rero ca ndaraba gukora ku TV y'abandi urabona ntiwisanzura neza ego sivyo ariko kuri hariho si uba wateguye n'ikiganiro n'undi aba yagitegura gutumiye ariko wewe iyo witegura ikiganiro cawe ariko uri cano y'uwawe uramenya ingene wiprograma nico catumye nugura cano y'uwanje kugira usangiza ndisanzura vraiment nako wibagira kibuza mu kiganiro gikurikira ego urumva uri umuntu navuga ko avuga ibintu byose ari à l'aise uno munsi Coco bon jewe personnellement ndafite ko ndakuzi mbega niki kintu wowe mu buzima ubayemo mbega uno munsi wowe no munsi wabuze ko wagize divorce Coco arumva ashaka kugira mariage kandi cyane bien sûr bien sûr que oui urumva hari ubuzima tujamo niki kintu ndabivuge wafati umuntu yagize mariage ijya mbere ahuriramo n'ibintu byinshi arivyo bituma ana divorce ukavuga uti je ndasuye kandi mu rugo rugira kandi eske hariho amakosa yawe yatumye uva mu rugo hariho amakosa y'umugabo mbega uno munsi nimba wumva uvuga ati je ndashaka kuja mu rundi rugo hari ikintu wumva uvuga ati ikintu carambaye ko kandi kizosubira urugo rwa mbere byagenze gute mbega uno munsi niho gituma wumva ushaka gushinga urundi rugo kandi abantu bavuga bati ico kibazo bama bakimbaza benshi en fait utari umuntu w'igifu nta muntu adashaka urugo yego urugo vraiment ruraryoshe iyo uri kumwe n'umugabo mu vyumva kumwe
ukunda nawe wubaha nawe akagukunda guha keya mu bintu byose nawe ukamuha keya mu bintu byose donc musenyera ku mugozi umwe urugo ruraryoshe cyane donc nk'abantu nka bose baja mu rugo turetse babandi baja bagiye guprofita kubera umugabo afise amahera oya mugugi uvuga ati ndagiye kandi ngiye kubaka bikanga deja ego makosa ntashobora kubura ikosa rya mbere nakoze kandi ubu ntosubira no kurongorana n'umugabo atabaza afise y'ubuzima sawa ico kintu ni kosa rikomeye cyane rondera amafaranga mwabagabo yes umugabo akenya arabishe mbe ndabibabwira abagabo ntibashavure ahubwo nibagire intege zo kurondera amafaranga deja umugabo adafise amafaranga yo kwitunga atabaza afise uyo tumushira ku ruhande yose umugabo rindira ntabakwiye nta rugo aragira gushinga yego ntabakwiye umugabo ni wa wundi afise urugo afise abana afise abajera uyo sinovuga ko ari umusore sinovuga ko ari n'umugabo bamba bariya kuri ico kintu ikosa rya mbere nakoze narongoranye n'umugabo atabaze y'ubuzima afise umugabo afise mu mutwe je nca ndavuga ati ibintu bizogenda neza ni warongoreye mu vyizegwa ntiwarongoreye mu vy'ubuzima yes sinawe yandongoye nije namurongoye urumva nije namurongoye aho rero abagabo baca bavuga ngo ngoye ibiki n'ibiki ngo urongora gute iyo ndabivuze abagabo baca bangwanya ngaho aho ukomeza kabisa nije namurongoye gute bantahure nije nafise uburyo donc ikintu cose yego umugabo ari sanse gukora no wabikora yes no kwitwikurura nditwikurura yego komana haba no kwikora ariko nta nkwano yabayeho niyo mpamvu bashi byagusa bitera ubwenge buke urumva aho rero abatipe benshi ngaho barindire ngo bakobwa ngo bazobakwe aho rero muzaca mu bimbunuza inzererezi mu nzu kandi vraiment nivyo vyeze utanavyibagiye bien sûr mugato kibagira ko muri bible handitse ko umugabo ari umutwe w'inzu none aza umutwe w'inzu atana kimwe afise adafise akazi atondako apana kuba umutwe w'inzu nturi n'umushinge si n'umushinge nivyondo ko nivyo hagarara kunda atanu ziri nivyondo urumva rero nibarondera amafaranga kwanza urumva rero ikosa rya mbere nakoze ni kwemera bo ariko nivyo ndi navuze kare muri introduction kwizera cyane kwizera cyane aravumwe no wizera umwana w'umugabo ni jambo y'imana kwizera ntuzeye Marcelo niwe yavuze ati turanarenga ngaho urazanye Marcelo mu kiganiro canje kwera reka ndamuzanye hariho umuntu avuga akantu kagagukorako peu importe yavuze ati je nta mukobwa wanje noho umuntu ntabona ko azofise ikintu cyo kumutunga none ko abantu ndi namwe muca muvuga ngo urumva urukundo si amafaranga n'amafaranga okay nenda kubaza tinashaka kugukunda reka tuvuge ko urukundo atari amafaranga ni rugero rw'urukundo rwa fraternité ni ukuvuga ngo turabanye je nawe turakundana nubwo atakintu duhanye turi inshuti n'uriya muhungu hari inyuma umugabo ntaco dusabana ni urukundo rwo kugushigikira kuko bahafi wagize ikibazo hageze rero mu rugo minyoni ivyo ntibisubira gukora ariko mu rugo bisaba amafaranga voilà abantu bazi batandukanye sivyo iyo umuntu avuze ati ngo sishaka gukunda umugabo w'umukene ni kubera mbanzi ico mba narahuriye naco hariya anya urumva ubukene no kuvuga iki iyo umugabo ari responsable ashobora kuriha inzu ashoboye kuriha ratio abana bakiga donc murafashanya mugabo ingufu zose ari umugore canke ingufu zose ari umugabo urugo ni lazima rupfe kabisa kandi urumva birumvikana yes umuntu acaruha deja uja kwiyumvira ingene mufungura fendi mu ngene uzoriha inzu abana ingene baziga ibintu byose uraruha urumva ukaca usanga urugo rutanguye kubiha kandi rwari ruryoshe rero donc ico gihe uragize experience y'urugo rwa mbere umuntu arumva ko ari ibintu bigoye mbega uwo mugabo mwabanye watsinda ufata ingingo hamwe wavuga ati je ndavuyeyo ndatashe
ryari canke niwe yatashe nanamba atari wowe En fait, jewe nari mfise eglise nsengeramo uwitwa dadi wanje naramuvuze ejo bundi yego aca avugisha ngo Imana ivuze okay twari muri un couple yego couple ntisigura mariage ibyo murabizi hariho fiançailles hariho na copinage ni ibintu bibiri bitandukanye twari muri copinage nkuko n'undi wese yogira umusheri n'uwo mugabo bien sûr alors que mwari mu bana twari bw'abana okay yego hama papa wo mu mpwemu arambwira ati agira acte prophétique mu isengero avuga ko Imana imubwiye ko tugira mariage n'uwo mugabo n'itariki ndayandika basha muri bible ibi bintu narigeze kubivuga jeje ndamwegera ndamubaza ati none ko ata amafaranga afise egara afise imigambi none ayo maprojet tuzoyarya projet zitagira amafaranga ngo bizogenda neza Imana ntibayigabira ego ko je ncanda mubwira dusenge ntibasenze je ndasenga ntaca Imana yambwira urana konti karose ngo Imana ntaca yabimbwiye ndemerera Imana turegera mariage ntabwo uremerera uwo profete uwo yavyitwa ko nemereye Imana ego niyo mpamvu nama ndiko ndavuga abantu mu byitwa ngo mufise ba daddy nokuri muragoba fais attention bagira abantu baza kubabwira ndabona je numvise ko urugo batanaruvugishwako ntibiba bikenewe ni muhure muri babiri hari abantu n'ikimenyamenye hari abantu babanye bacigwa imanza badadi nyene bakababwira ko ivyo bintu bitazobaho mugabo uno munsi babyaye abahungu n'abakobwa abana baba bageze no muza aho n'abana baba bageze mu bigero yego kandi babanye neza tangwa n'irigero ihabo nasanze urugo ntibaruhanurira nta comparison nimwe ushaka gukompara urugo hari n'abandi ngo ujya mugabo ngo wowe ngo urabona ngo urakijijwe ngo ujya ngo nuwahe ngo aranywa inzoga cyangwa no mukatolika my dear reka mbere rinaze my dear nukuri ntihagire umuntu azo guhanura ku rugo rwawe nta numwe ntakenewe urumva rero ingene byace bigenze tuje turakora rero mariage byose ndikoca ariko birashika igihe turakena yego iyo umuntu akora nawe urabura ndabura amafaranga udohera twose pyi asha n'imodoka ndagurisha rumwe ibintu byose birapararangana batangura kuza baradusohora rero mu nzu tukaja gusaba indaro nkamusabira indaro nanje nkese n'umwana nahise umwana umwe abana biwe we yarafise abana bane bariko mama wabo donc nabo nyene narabafashe nabo twese turakubitika urumva gukubitika yituma kora taxi no kubwenge buza mu nyuma je sinzi ntiyanyemerera reka ko nkora urumva ni bimwe navuze hari abantu abagabo batetu ku buryo mu Kenya ata muntu n'umwe asavuye je nta mugabo twobana yembuza gukora ntiyanyemerera yaca avuga ngo urumva abagabo bace bakudiraga none yo mana yanje aho batonderaga ni hehe niyo mpamvu je namambwira abantu nta muntu ashobora gucunga uyundi urumva we hagera muri ryanzu mubanamo iye nyene araza umugabo wundi araza hakunoba aye nyene je rero nico catwishe turakena amahera urumva umukoresha warakubujije gukora uricaye ni lazima here amahera yo urukura ya consomata yinjira arahera je no kuvana sinateruye varize ngo ndahukanye nari gusaba indaro mara y'amezi 8 kwa grand frère wanje nawe aba muri hoteli yo muga hoteli nyene ntumbaze yari ha ku munsi yambwira ko yiri umenga 10,000 nyimba ari 7 nyimba ari 10 sinibuka je ndi kwa grand frère n'abana bon hanyuma acitangura ibintu byo kuza aranyabiza nkubita aza kankubitira mu rugo rw'abandi bihamwe bizana n'induru abantu barabakeye donc ibaze yari yarankwe ku nshuti zose nta mugenzi nagira nta muntu numwe nagira bimwe byo kuvuga ngo tuje gusangira n'agafana ku bagore jewe bambwira ati we yagushize mu icupa wowe nyene wewe mugabo navuga ati reka nubaho umugabo tukaba turi babiri
kandi vraiment hariho n'abagabo bakibikora namangana n'abagore bakambira ko babaye nk'ubwo uburyo nabayemo vraiment ni bibi cyane kuko iyo ukenye urabura umuntu agusutena cyane urumva muri babiri muca mubera nk'ibigugu mu ibarabara urumva rero abagabo babikora vraiment bareke kuza baba kuko mwahuye mukuzi aba bafise ubuzima bwiwe aba yaciyemwo nawe ubwo ba waciyemwo ugiye kumukura ku nshuti zose n'abagenzi bose buri umusazi turibo nta mugabo yobinkora ngo ndamwemerere oya nta giti nigikora mu jisho kabiri rero je naciye mva ngaho kwa musaza wanje donc naciye mpura n'umuntu kuri Facebook yari umugenzi wanje kera ndamubaza urihe ambwira ko ageze UK urumva ko ari UK nanje mbaza ubuzima ndamubwira ko mfise umugabo byagenze kururu narongoye hanyuma byase umbwira ko nsabye indaro maze wimo hama rero uramubwira ndamubwira ko aca ndungikira 200 pounds ndayavunja nkayo kuja kwipangira sawa camva mu nzu ya musaza wanje muraziye bantu b'Imana naho abari kwa musaza wacu kwa papa na mama wawe mana bararuha nabo n'abantu bararuha hamwe mbona ko barushe ndabaruhije n'abana ngaho mfise abana babiri bose nabo bafise abana babo donc ubugiye kugorana mu ncamake ndavuga ati mana merci Seigneur nja kurondera inzu ndimuka ariko nja kurondera inzu ntazi ngo nzoyiriha gute ntiyakwemereye ko azoguma gufasha kwabaye kuguhaguza oya yaramfashije vraiment gusa ntiyambwiye ko azarayama oya gusa nanje narindushe mu nzu y'abandi umenyereye kwiha umenyereye mfata decision ntabona imbere ntabona n'inyuma ca ndimuka rero umugabo ariyo urumva ibintu bimeze nabi kubera yahora aza kunkubitira kwa musaza wanje tugashwana baramwanka hacaza icuka kibi nyene ntitwasuye gukundana nta rukundo rw'abashonje bantu b'Imana nta rukundo rw'abantu bashonje rondera cash wivure kwanza inzara tuje turankana je sinateruye valise ngo ndavuye mu rugo ngo ndatoye abana ndagiye no navuye aho gusaba indaro ndipangira mugabo ntivyanyoroheye tuje turavana nyene tumaze nk'umwaka wose turavugana ati turaproposanya ko tutakiri kumwe je ndambwira ko ntakimukunda ndavuga ati no ndamubeshe ni byande nogenda tukabana bakongera bakatwirukana noce ndamuheba kandi nawe nyene urukundo ntirusubiraho ntibikunda nta rukundo rw'abantu bakenye ntibibaho ntibishoboka turavugana tugire divorce turabishira mu ngiro nyene turagenda turabisaba babishira mu ngiro turagira divorce divorce yanje rero nuko yabaye uravuye mu rugo donc nshaka ko dusimbiza kuko urumva ubuzima bw'inyuma ya divorce nta muntu n'umwe atabuzi bari ubuzima butoroshe nshaka ko dusimbira ngaha hantu wavuze ati jewe nzogira indi mariage no muri kumwe canke turacarindiriye twizeye ndi kwisoko vraiment ntawe ndaronka hakuna mutu sina vraiment okay ni uyihe mugabo no munsi wumva mutobana apa yuko atabafise amafaranga uno munsi ni ikihe kintu wavuga ati jewe cotuma ntasogira indi mariage umugabo akubitana Imana imunze wewe wose umugabo twavuze umugabo atari responsable y'ivy'umugabo je namambwira abantu bakunda kuvuga ngo bazi yuko gucitinga ariyo divorce arashaka kutagucitinga akagukorera ibindi bibi inkoni yes arashobora cyaba akavuga ngo urumva ngo ugasanga ya muri Britari nimugera muhuze nk'uyaragoye hariho ikindi kintu rero abarundi n'abarundi kazi benshi bama bariko baravuga bakavuga yuko umugabo ngo akora amuru neza mu gitanda ngo urumva ngo ntiwomuheba nta muntu ashobora gukora amuru neza ashonje izo nguvu yozikurega n'inguvu ikindi naco abantu b'imburakimazi pe abagabo b'imburakimazi kuri ico kintu usanga bazi kubikora ariko usanga kenshi ari imburakimazi tacu ni gake usanga umugabo afise cash umugabo afise kila kitu abari concentré manane sinzi kimbi urumva ashoboye ico kintu ico arashaka kugikora kandi mukavana bien yes sinzi ko wabonye ikiganiro namwemvise kuri African TV yego
waragikurikiranye Narakiravye. cari kiryoshe vraiment Cyari kiryoshe. sivyo yarabishoboye ariko responsabilité z'urugo sico cyonyene ikintu kimwe ntigishobora kubaka urugo narabisiguye Yes. urumva umugabo ategereza kugira inshingano ziwe n'umugore akamenya inshingano ziwe umwe yibaga inshingano nimwe urugo ruca rubomoka Nukuri. umugabo rero jewe nifuza canke ntukwifuza je ndakunda umugabo ari responsable Voilà. mu rugo akamenya ivyo ajeje ndakunda n'umugore ari responsable Yeah. nawe akamenya ivyo ajeje apana kuryama ngaho ngo urumva ngo umugabo ngo ni umutwe w'urugo ngo uryame le premier jusqu'à le 30 umugabo yiruka wenyene urwo rugo ruzopfa iga abagore batume badandaza itomati n'irengarenga Mugabo ariko bave mu nzu baje ku kazi bagira uturimo. atume agira revenu y'igihumbi mugari gwiwe So, jerega ngenda gushira ku isoko. Aha ndahejeje. Iki kibazo cyane niho cyari kigana. Vyavure wambajije kugira ushire ku isoko. None. Namusari ahubwo bari responsable. Nanje ngira ndo nk'umusheri nka wewe. Kandi vraiment Coco afite umutima mwiza. Atwa Coco none wewe uri kumwe n'umugabo wa mutromba. Oya no kuri kwimana. Ntamucinyo. Oya. None go basha umuntu amaze ati ndababwira umuntu n'ubumuntu dabo. Gusa abantu baranyihenda ko minyoni. Oya bihenda ntabwo. Bakunda kuvuga kuko ufise ihereni ku zuru. Nanje mukugashira ko entrée. Yo. Urumva ngo bacavuga ngo umuntu ni maraya urumva yiyambariye utuntu twiza ndakunda amabiju coco ni cambere umuntu yiyambariye amashinete amashevier chevier bacavuga ngo nguri ndaye reka ndababwira muga abantu bakunda kubivuga narabatahuye n'abantu batavoyaje cyane iyo voyage ikese kwinjira mu burya akanyoni katagurutse nikamenya ubwiza ahandi usanga umugabo cyangwa umutama n'umutamakazi wiwe yambaye chevier afise ihereni ku zuru uri kurumva ugasanga ni bo ibintu bitesa inibira nta n'umuntu akuraba ariko ngaho i Burundi utoboye izuru gusa nibareke iki kiganiro nzogikora content ingene abantu binjira mu buzima bw'abandi ofite none ko ndakubwira nti abo bantu bicara kwinjira mu buzima bw'abantu je mama sindi ikintu twigeze gufa mbona twagipfuye ahubwo yerekanye ko ico kintu kitabaho ndamaze none mama uri siriko wowe yaburi jewe utogikoze ega maybe ure hagikora kubera iki kintu nigishasha kandi gihe kuva ico gihe ico kintu n'ubarambaza ahubwo ico gituma nta kigize kandi kandi ntavyo yumva kubera ko yabitahuye none yarabitahuye kuko nabimwumvishije rero abantu bakwiye kumenya yuko wowe isho utokora n'ibisiba ko ntagatogikora hama ibintu biranga umuntu si bibiri inyuma ibiranga umuntu n'ibintu bindani kandi umuntu w'indani wakomeye cyane so guys nitwo bimara yari Coco wanyu ndazi ko muri benshi mumukunda ndamubazaniye afe nta kimwe muzomburana yes reka ndagushimira kuko kubona watwitavye nanje ndagushimiye minyoni nukuri nzarira twishe twirengagize turavuye mu kiganiro cyo muri Coco Empire turazanga mama we turashonje reka tujya kwihereza umuntu tujya kwereka umuntu ko bwakeye yes ugire subscribe udukurikirane higano wayikunze partage bien sûr nizere ko la prochaine fois nagutumizo cyane gose ciao ciao ntani jambo ndenza ko a bientôt